umva ngerageje kubasigurira murabizi yuko sezame iba ifise akamaro kanini cyane ku mubiri w'umuntu. Erega abatama hari umuntu bashobora gutuma ikiyiko akazana isafuriya kubera kwibagira bamutuma igikombe akazana isafuriya urumva ugaca usaga rero byacanganye. Aka gasezame rero ugahaye iki gisuguti ugihaye umwana akagikurira akakirya abatandukanira bya bindi ugenda kuri proclamation ukazawumva ngo umwana wawe ngo yabaye wanyuma ugaca utahumara amaje kagarura niho nari ngiheze ishure nari inkenye ariko ndavuga ati reka ntanguze agafuko kamwe k'ifarini kuko kari kakiri ku bihumbi 60 uretse ubuhonyene ko kazimvye natanguje agafarini k'ibihumbi 60 byonyene ndatangura buke buke ndaduga shika ku mifuko 2 ndaduga shika ku mifuko 3 ubu ndashobora no gukora imifuko 30 très bien ego hama natanguye nkoresha uburyo butoya igisuguti nacosa nkoresheje agapano ariko ubu ngeze ku rugero rwaho nkoresha ifuru yubatswe ku miliyoni 4 wumva yuko byagiye birakura buke buke no hanura abajene bagenzi bacu nukuri twikuramo kajoswe rega abajene bagenzi bacu twishwe nakajoswe ngo jewe ngo namashure nize amashure rugendo uyiremetse ku mutwe ahubwo nibikorwa yego nukuvuga rero notera kamo abajene bagenzi bacu kuba bogirante bo kwijukira ibikorwa burya 20.000 aravyara inka aravyara imodoka ingabire Imana yampaye kuko burya n'ingabire kuko nari gushobora kuvyiga hama singirene sinabishire mu ngiro nukuvuga rero umuntu abakeneye kubimenya canca hehe inbox tugaca tugirante tuvugana babigenze neza yego. Hello akunzi wa Ndufacom TV nko musanzwe mumenyereye kinisha kiganiro gicukura ubawe twagiye kukivi nuko musanzwe mubizi aho tugiye kuraba umunwanyi wacu ibintu asanzwe akora tugiye kumusanga mu rugo asanzwe akora ibintu umunsi ni kukivi mwari musanzwe mutumenyereye batumenyereye muri biho mugabo no munsi twaje kukivi aho tugiye kuraba uwo muntu hakorera ibisuguti turabwiye ko tuzoguma dusasangura muri Ndufacom company tuzobazanira ibintu byinshi cyane kandi bikenewe umunsi twashitse yego tugiye kumuraba rero hakorera muhira hama atubwire ivyo akora atubwire uko bimeze twashitse naho imvura agira tubuza mugabo twagerageje turamena imvura hama turashika ku kivi ahakorera nkuko mubibona tugiye kumuraba muhira hasanzwe akorera yego atubwire ingene asanzwe abikora yego nkuko musanzwe mubimenyereye jewe sanzwe ngira kino kiganiro nitwa Niyongabo Diedone hamwe na Aisha dushime basha turashitse turashitse mudukurikirane batubwiye ko asanzwe abangaha ni mwebwe ego nimwe musanzwe mukora ibisuguti ego nitwege dusaye dukora ibisuguti kwizina ryavyo vyitwa Kanyenyeri Biscuits ego mukaba musanzwe mubangaha ego dusaye tubangaha ni naho tubitekerera ifuru ntiri ngaha ariko aha niho tubitekerera tugaca tubikuraho tubishiraho tubiranguritsa ego none ko tubona mwari mubitekeye turabona ko mwari mubitekeye mwabikuye mubikora kwifuru cyane mu bisanzwe musanze twari ko turatekera rero turiko turatekera duca tuza turatwara naho dusaye tubiranguritse ego okay abibwire kugiye tumenya ati tuko tuvugana nande atwibwire okay ku mazina sanzwe nitwa Cereus Kanyenyeri akaba ari jewe sanzwe mpagarikiye iyi association yitwa Kanyenyeri Company. Ego nahisemo kuyita izina ry'iwanje kuko sinari ego kuko sinari guca ndayita irindi zina muravyumva ramwe. Kikaba ari igisuguti rero citwa Kanyenyeri Biscuits. Igisuguti kimeze neza cyane. Nukuri no utarakijya ahubwo gahonje kwanze wanze wumvirise. Ni igisuguti kiba kimeze neza cyane ku buryo yaba umwana yaba ukuze kiba kimeze neza cyane gose. Ego ugerageje kuraba urabona yuko kiba ari igisuguti kimeze neza kiba ego kiba gitekeye muri ambalage nziza
ku buryo uwo ari we wese biraryoshe ego yewe abana bashaka kuzomara bino bisuguti vyawe kuno ndavyumvise ibisuguti biryoshe cyane aka rero kanyenyeri mukagurisha ngahe aka duca tukagurisha inosti y'igihumbi kimwe ariko urangura duca tumuha ku mafaranga 800 urumva yuko biba bimeze neza umva yuko ikintu c'igihumbi cungutse amafaranga 200 aba ari sawa cyane sawa nk'umujene entrepreneur yiyumviriye musanze rero naringiye kubidepa ahantu usanga ndanguriza reka tubandane ndabereke ingene ibintu biba bipanze neza yego sawa bakunzi bacu ubu rero twadusanze yiteguye tugiye ahakorera ahashobora kutuyagira byinshi kuvyerekeye akazi kiwe aha rero nababwiye yuko ariho sanzwe cankorera abakeneye kurangura niho baca basangura urabona yuko handitse alimentation Kanyenyeri Biscuits yego Kanyenyeri Biscuits turashobora kwinjira rero aha ni ku kazi we turahageze aha asanzwe akorera bahitwa alimentation Kanyenyeri Biscuits rero kwa Kanyenyeri ego turabona dandaza amabiswi menshi akora ibintu byinshi bitandukanye cyane gose kuko ngaha muri make ngira murabona yuko je ndaranguza yego ndaranguza twabonye hariya turasanze ibindi byinshi by'ubwoko butandukanye yego none Kanyenyeri Biscuits ego ndakwite Kanyenyeri Biscuits nyene nta kibazo aho ntuba wihenze yego kuko ni Kanyenyeri Biscuits nyene ndabona hano hantu warahateguye neza hameze neza cyane nuko mbona umengo hano hantu haca abantu bake mbega uraronka abakiriya baza kurangura ngaha muri make mutama burya ngo umwana ngo ahishwa abaruwonze burya ikintu kimeze neza iyo coba kiri hose baraza bakakironderayo bakagisuma akubakira rero no kuvuga sino kwidoga kuko iki gisuguti nico ciyandikishiriza izina kuko hari benshi baza bavuga ati nukuri nta kindi gisuguti twari go tubone kiryoshe nkiki kandi nukuri naye ndabishingira intahe nukuri rero mu waje mu make abakiriya ndabaronka ahubwo n'umuntu ataraga iki gisuguti arabe nkibivuga nyene asimba gisume kugira ngo yumvirize uburyo bwacu yego nashe bamwe muri twebwe ndabona bava bagenda babiguze nk'aba ayi uri wabonye yuko yamaze kunshora ivya sekni ntiyasubije narindire ko asubiza ndabura yego hama mbega mwatanguye bino bikorwa vyanyu ryari bino bikorwa vyacu twabitanguye itariki 27 z'ukwa kabiri mu 2021 umva yuko turamaze imisi ego bidasobanurwa yuko ariho natanguye kubikora kuko narigeze kuba nkorera handi ariko ntakora ivyo wanje ntivyitwa Kanyenyeri Biscuits ico gihe ariko kubwo kugira ayo mahirwe yo kuronka formation yo kumenya kubikora 2020 niho natangirwa amahirwe yo kuronka umutahe mba natanguye gukora ibisuguti bita Kanyenyeri Biscuits ego turabona ko mukora ubwoko bwishi kandi turabona kumenga urafise n'abakozi nk'umujene entrepreneur bino bintu ntushobora kubikora wenyene woba hari abajene woba warahaye akazi mwaka kazi kiwawe usanzwe ukora canke ubikora wewe nyene na madamu nabonye ufite umuryango murakoze kumbaza ico kibazo nukuvuga kugira ntangure kwiyumvira gukora iki gikorwa nuko nari mbabajwe no kubona abajene benshi twama dutonze umurongo ngo twagiye kudepoza ngo turiko turondera ubuzi numva fise umutwaro wo kuvuga ngo nkeneye gukora ikintu kizompa akazi gucyo kigaca giha akazi n'abandi bankikuje nico gituma rero ngira murabibona sindi umwe ndafise abakozi barenga ku 8 bahembwa na jewe umva yuko intumbero nari mfise ndiko ndayishika ko kandi ndifuza yuko birenga ngaha hamwe uzosanga ndiko ndakoresha abakozi 200 abakozi 1000 ndabona ni vuba cyane ego mwabyumvise rero ko intumbero y'umuntu wacu ko kugire akore ibi umugambi yashatse yuko ateza imbere nabandi n'urundi runganwe abajene nta kazi kagihari basha nakazi kagihari nuko kwironderera ubuzi uruzi ubundi batanga merci sana ego nukuri
hama twagire tubabaze ibisuguti biratandukanye murabibona uko tubifise burya woshobora kubidusigurira je mbona murabona ko bitandukanye namwe nk'amabiye ndabona ibindi bimeze sinzi ego biratandukanye muri make reka ndabasigure ngene biba bimeze kuko sinababwiye neza kugira mu cumve neza iki gisuguti ni gisuguti kiba gikozwe mu ifarine nkaca nkanduza amata nkaca shiramo sezame nkaca shiramo n'ubuki umva ngerageje kubasigurira murabizi yuko sezame iba ifise akamaro kanini cyane ku mubiri w'umuntu erega abatama hari umuntu bashobora gutuma ikiyiko akazana isafuriya kubera ukwibagira bamutuma igikombe akazana isafuriya urumva ugaca usaga rero byacanganye aka gasezame rero ugahaye iki gisuguti ugihaye umwana akagikurira akakirya abatandukanira vya bindi ugenda kuri proclamation ukazawumva ngo umwana wawe ngo yabaye wanyuma ugaca utahumara maje kagarura ubwenge bukaguma buri ku gihe ego hama ingere bitandukanye urabona yuko biri mu mambaraje atandukanye nubwo biri mu mambaraje atandukanye ibi ni bimwe havuyemwo utu twonyene ariko natwo novuga yuko ari tume kuko ico bitandukaniye ko utunda twotsa mu ifuru utunatwo nkadukaranga mu makoto nico bitandukaniye ko gusa ni zimwe ego murakoze ariko ntibingana ntibigurishwa nibeye imwe mbo ingere bigurishwa iki ndakigurisha inoti y'igihumbi ku muntu aje gusuma kugira aje kugafungura ukeneye kurangura nawe abara amafaranga amajana 8 ego utwaye vyinshi iki kiri muri aka gashashe navyongira murakibona iki naco ndakiranguza 1000 ari uje kugura kame yihereza ni 2000 urumva nari kugurisha 2500 mugari nararavye ati reka ngire promotion na cyane yuko twinjiye no mu minsi mikuru kugira abantu binezere reka abantu banje bambwira ati ubu nyema ntituzogura ku nweri ati tuzogura ibisuguti abana birire bajowe ego cyo kimwe ni iki naco nyene ndakiranguza 1000 cyo kimwe n'utu nyene natwo nyene n'amafaranga amajana 8 murumva rero yuko ari biciro vyiza n'igihumbi kimwe ego kuranguza n'amajana 8 ego hama nagombe ndakubaze ikindi kibazo kuri cerekeye tuno tubiswi nyene ego mbega amambaraje wewe ntakugora kuronka amambaraje utekeramwo amambaraje yarabaye intambamye cyane mu mwuga wanje ku buryo izi ambaraje zose mubona ndinda kuzituma hanze ugaca usanga gutyo birashitse akazi kagiye bukebuke kubera ambaraje zatevye gushika arico nama nasavye aba boss bacu abo duhora twitwa abagwiza tunga bagerageze baze baremporta ibintu abajene baba entrepreneur baba bakeneye kugira gutyo natwe dushike no ku rugero bashitse biborohere nibyo none aya mambaraje musanzwe igiciro c'ibisuguti dufate ko ni yambaraje ibirimwo ziraba kukuntu zibagora ego uguze iki gisuguti byose uratwarana nta kibazo ego hama washoboye kutubwira ukora ibisuguti turabona ubwoko bwinshi ukora bw'ibisuguti mbega mu buzima busanzwe akiretse bino bisuguti nta kandi kazi wowe usanzwe ukora akubeshejeho mbo sinobabwira yuko hari kazi sanzwe nkora kuko akaniko nagize akazi kuko mu gihe noba nkora aka kazi nkaca ngenda gukora kandi kazi joba bisobanurwa yuko ka kazi kanje natanguza ntakizeye cyane gose nukuvuga rero akaniko kazi kanje ko guhera mu gatondo gushika ku mugoroba ndetse ngira murabona nuriya n'umudamu wanje nawe nyene niko kazi kiwe ego murakorana ego ni byiza cyane ni byiza cyane bakunze ba Ndufacom TV murabona ko umujene entrepreneur wacu asanzwe akora ibintu byinshi kandi byiza cyane yatubwiye ko abishorera ahantu heshi kiretse no mu Burundi gusa canke ngaha mu quartier muri ville hose birashikaho mbega mwoshobora kutubwira muri ville nk'ahantu twobisaga bino bisuguti ko byanyoheye kugira n'abandi bantu bumva ahantu bazoza bayisanga neza cyane muri ville abantu benshi bagumye bavuga ati zana ico gisuguti ngaha muri ville kuko tuba tugikeneye naciye mvuga ati reka ndagitware kuri Muhamex alimentation neza naho imbere ya Bankobu siege uri ngaha kuri Feruje
uraba hepfo ni mu kuboko kw'iburyo uraba haruguru ni mu kuboko kw'ibubafu uzocubona ahantu handitse Mohamex alimentation hama uca wigurira Kanyenyeri Biscuits tutibagiye yuko ushitse ngaha mu Kamenge naho naha neza na neza mu gituro kujya gatatu inomero 9 ukihashika uzocubona imangazini nziza cyane yanditseko alimentation Kanyenyeri Biscuits Ego ndabibona nivyo bihari hari biscuits ni biscuits zonyene nta kindi twovanga ndangira wa muntu afite ibisuguti byarurangiranwa barahazi kuko nuwo bahayijana avuga ati nzogwiza nkwiza igihumbi kugira nigire kwigurira cya gisuguti ego cyane none muratubwiye aho byo babihe ni muri ville gusa muri aya makartie aya matoma nta abantu baze nk'abakongomani babitware muri Kongo n'abagande kubera hari benshi twabatubaza ibintu byabo tugasanga bimaze gushika kure kuko bitekeye neza nta cyo kibuza ko bishobora kwambuka imbibe bimeze gute wewe ibisuguti ntibirashobora kwambuka imbibe ariko nko mu ntara zimwe z'igihugu biza byarashwaye nk'Igitega murashobora guca mubariza ahantu bita kwa Pacifique aho inzege neza na neza ku masanganzira aho kuri parking ndumva bagiye kugira competition n'ibivizitatine neza none bose rigwaraga competition kuko ikintu nico kirigura ego barashobora guca bajya ku masanganzira kwa Pacifique Mikote nyene iruhande y'ama agence ya Volcano na Tramex niho muzoca mu bisanga hama muce mu bisuma ahi Bujumbura naho murabona nga mu Kamenge ni hafi vraiment muze nobwira nk'abafise amanifu yuko ibisuguti bikora anifu neza cyane ugasanga urubanza rwaryoshe rutwaye amafaranga make cyane ego ugize ikintu ubwira les jeunes entrepreneurs nka wewe wiyumviriye gukora umugambi we Biscuits no kuvuga nk'umu jeune entrepreneur mbega muba mwatanguje uburyo bungana gute kugira ugire i company yawe y'ibisuguti ndayite company wa alimentation kwera nabumvitse urafise ahantu ihingurira aho bihingurira kugira bigere mu etape yo gushanga muri marketing ngo bidandaze ngoshaka kuduha umuco y'ingene watanguye imitahe muba mwaratanguje kugira nk'abajene bariko barakumviriza hariho les jeunes entrepreneurs bicaye ngaho bafise impano zabo mugabo batariko barazikoresha barindiriye ngo bazoba nka baziranotse kandi ugasanga barafise nk'ibihumbi 300 mu mufuko ibihumbi 100 ibihumbi 50 mugabo bumva ayo karayo kugikirori arayo kugura telefone atari ya gutanguza business abo bantu wewe woshaka kuduha umuco ukatubwira tukumva twese tukavyumvira ego nk'inayi ingene natanguye sinobabwira yuko natanguje umutahe munini kuko niho nari ngiheze ishure nari inkenye ariko ndavuga ati reka ntanguze agafuko kamwe k'ifarini kuko kari kakiri ku bihumbi 60 uretse ubuhonyene ko kazimvye natanguje agafarini k'ibihumbi 60 byonyene ndatangura buke ndaduga shika ku mifuko 2 ndaduga shika ku mifuko 3 ubu ndashobora gukora imifuko 30 très bien ego hama natanguye nkoresha uburyo butoya igisuguti naco nkoresheje agapano ariko ubu ngeze ku rugero rwaho nkoresha ifuru yubatswe ku miliyoni 4 wumva yuko byagiye birakura buke no hanura abajene bagenzi bacu nukuri twikura mu kajoswi reka abajene bagenzi bacu twishwe nakajoswi ngo jewe ngo namashure nize amashure rugendo yiremetse ku mutwe ahubwo nibikorwa ego nukuvuga rero notera kamo abajene bagenzi bacu kuba bogirante bo kwijukira ibikorwa burya 20000 aravyara inka aravyara imodoka nkuko mutama wacu se barundi yama yaduhimirije ati dukura amaboko mu mpuzu kazubona umusore nguwo agiye kugura telefone y'iraki 5 ibaze ugaca umusanga ku biro vya misi yose ngo yagiye kugirane gusaba akazi iyo 500000 yarimwo umutahe ashobora gutanguza gutyo nawe agaakazi abandi koko ndumva wewe nta 500000 wigeze utanguza nta nayo ariko nkorakore mutamwe nta nayo ariko nkorakore yego ariko ubu ni sawa yego ubu ni sawa ubu ndashobora gukora komande y'imifuko 30 umva yuko abara amafaranga atari makeyi ndumva ni menshi
Okay, nukuvuga rero nkuko musanzwe mubizi ndabona hari umukiriya aje kugura ngaha, hari umukiriya aje kugura nashaka niyadukundira umukiriya tumubaza akabazo atwishure ni sawa muragumye yego ndashimye yego wewe uje nk'umukiriya tukubonye winjira ngaha muri alimentation yantuze ya Kanyenyeri Biscuits mbega usanzwe ushorera ngaha ibi biswi yego je namashorera ngaha imisi yose umunsi wa mbere ntangura kujya kino gisuguti nobwira yuko uyu muntu twamenyaniye muri Paris des Arts nagiye hama nyene ariko aradandaza ndamubwira ati tumvice gisuguti cyane igicumba gusa nateye n'igungura tundi kino gisuguti kiragisha cyane uri kurakijya ucumva gute akanovera wobwira nk'abandi nk'umukiriya dusanze ari karagura ko nuri kuramuvugira kugira bumve ko igisuguti cyo Kanyenyeri ari igisuguti kiryoshe cyane nukuri kino gisuguti uko kimeze uri kuragifungura urumva ko ari igisuguti kimeze neza cyane mu kanwa kiryoshe kiri n'amata ameze neza cyane rwose okay none iki gisuguti wewe mu kukijya mbega ubijya wenye canke wewe hari ibindi bagikoza kino gisuguti canke bakijya guto oya kino gisuguti bakijya kuno nyene gusa okay bakunzi ba Ndufacom TV murumva uyu mwene wacu twagendeye ngahayi ibisuguti byo vraiment ni vyakarorero ni vyakanovera kiraryoshe cyane ndabona nukuri birakomeye abakiriya ni benshi hano badutangiriye hano baguma baza bose hari hajyayi bagura twashoye guhamagara umwe kugira ashikire kamera ngahayi babone ko abantu bamushorera hama musubize kamera ujya bambaye microphone sawa murakoze cyane hama nagomba kubaze ikindi kibazo mbega ni mukazi kawe kamisi yose ni yihe ngorane uhora ukunda guhura nayo ushobora kuvuga ati ngize ibi birangora hama ugire n'ikintu usaba nyene mu bintu bikugora ku bantu bari hejuru agitangura burya umuntu yagitanguye akazi niho ahura n'intambanyi nyinshi bimudekuraja ibintu byinshi nababwiye intambamyi ya mbere mpura nayo na ambaraje aya mubona nababwiye yuko izi ambaraje zose nta rimwe ngurira ngaha mu Burundi zose ndazikura hanze y'igihugu ico bizimwe bafunga nzo muri farumasi ico saba rero ndagisaba abagenzanje badandaza basanzwe bemporta ibintu bitandukanye baze baremporta amambaraje kuko si jewe jemba ndakeneye hari abandi bajene benshi bakora ibintu bitandukanye nk'ubuyi ibintu byinshi bitandukanye baba bakeneye amambaraje nosaba rero abo bemporta ibintu bitandukanye yuko boza baratwemportera amambaraje gutyo natwe dukore byiza bishimwa n'abantu abakunzi ba Ndufacom TV murabyumvise arabwiye ko n'abandi babajene bahejeje biteze akazi mu mabanke baguma baja kudepoza hehe basha ntakazi kagihaye akazi ni mu mutwe ubu no kugakreya twebwe ubwacu nyene hama tugaca tugaha abandi ni mwitinye ngo mufise 50 yababwiye amafaranga yatanguje 60 murumva yo kandi ubu byarabyaye miliyoni weekend umujene kandi kira weekend umujene ubu ndazi yuko ataga munsi y'amafaranga 100 ntibiba najyo donahora yake kabasango bigire mu kirori umukirori gukesha nibarekane nivyo baze dukora akazi wasasangura ugasanga inoti yawe yahereye kumbe ari projet yoduze y'agafuko k'ifarini gakora ibisuguti bitumbura cyane basha yuko abahanuye abajene cyane abajene murabe vraiment mwikubitagashe bakura amaboko mu mpuzu bakore kandi Kanyenyeri ari umunyeshuri aravuga ati je ntavyo sinzopfa ndepoje tijere nkore bino bisuguti nkeneye abaza kudepoza iwacu Kanyenyeri hari kibazo nakubajije muravuga mbega ibisuguti wewe wamenye kubikora gute ibi bisuguti ngene namenye kubikora nababwiye yuko nagira amahirwe yo kugira ga formation ahantu hamwe
ariko camanza kugira ikibazo cy'iki cagatahi umutahe mugani gutyo nzambona imari rampezagize ibihumbi 60 umva kubimenya ko nari nabimenye hama nabonye yuko ko naroza ahantu ngira formation uvuga ngo nibyo navukanye ahubwo naravyize ego none murashobora kubandanya nk'umuntu nk'ubujewe nje kuko nabonye n'ibisuguti bimeze neza cyane murashaka kungirisha formation nk'amajene boza ukabagira formation mbega nabusanzwe bagira formation yiwawe kugira nabo bige gukora ibisuguti bashoboye kuja nabo gukora ahandi bakoresheje ubwenge wabahaye nukuri sino babwira yuko nohava nigunganya ingabire Imana yampaye kuko burya n'ingabire kuko nari gushobora kuvyiga hama singirene sinabishire mu ngiro nukuvuga rero umuntu abakeneye kubimenya canca hehe inbox tugaca tugirane tuvugana babigenze neza ego hama nk'umujene entrepreneur hama turazi ko hariho ibanke ya ifasha abajene entrepreneur bafise bashoboye kugira umugambi umeze neza bakawerekana hama bakashobora kubafata mu mugongo none mwebwe namwe mwosabiki abantu barongoye iyo banki ifasha abajene bafise itala kugira batera imbere nka wewe wamaze kwerekana ibikorwa kugira bagufate mu mugongo kugira wiyungunganye kugatahe ushobore gutera imbere ego jewe ico novuga nuko ijya banki ya bije bo isanzwe ifasha abajene bari ku murimo niyo mpamvu nabanje kuja ku murimo kugira ngo bikundi izomfashe ndi ku murimo nico gituma nanje ndakubajije kino kibazo kugira bavyumve ko watanguye imirimo hama nabo nyene bagira ico bashitse ngaha ayi mu Kamenge mu Gituro ku nimero 9 aho ukorera bashike kuri tere baze barabe bagusangeho hama barabe ico bagukoreye ico no babwira nuko vraiment je nashize mu ngiro iki umugambi wa nyakubahwa yadutegetse abajene ati ni muramvura amaboko mukore murabona yuko narabishize mu ngiro ndiko ndakora naratanguje agatahe kanje gato nuko rero ndabahamagarira kuba bogirane bufata mu mugongo gutyo ibibe ibintu byagutse binteza imbere nanje ce nteza imbere abandi ego murakoze namwe murakoze cyane bakunzi ba Ndufacom TV ndakeka abantu mwadukurikiranye guhera ku ntango nimwombira ko mugiye ataco mwungutse oya turamenye ibintu byinshi cyane gose mu minsi mburya ndabona ko atazokora ibisuguti gusa n'ibindi ndabibona wibaza rero ngo ibi byonyene je ujya afise imyuga myinshi reka ndakwereke eraba urashobora kuba ukeneye gukoresha portecre wabona portecre kakantu bashyira ku rufunguruzo basi kubatumva indi miziki nofunofu yego urabona yuko tuba tumeze neza cyane ku buryo ukeneye kwibikira ku rufunguruzo ikontaki cyamera neza ni jewe ndadukora urashobora kubushaka yuko shirako ifoto yawe ni jewe nyine yego urashobora kuba ukeneye yuko ushirako ifoto yawe na nomero ya telefone ku buryo utaye urufunguruzo bakurondera aho ucundondera canda gukorera akantu kawe kameze neza abafise amadote kujya kuntu usanga bashize ku duportecre kugira ankaca shirako ifoto y'umugeni ahaye umukwe hamwe atawirirwa arabaza ngo ninde yagize mariage aca mubona kari burera kuko aragaciyemwo ndumva ukora ibintu byinshi byose abitumenyesha n'ibindi wo bitubwira kugira burya bari ko barakumviriza ijwi rishika kure umve ni naka bazomwitura uzoba hano hafi kugira ushobore kubafasha mu bintu byawe byose utuntu twose ukora yego aha urabona yuko nk'iyi nkumi urabona ko yakuze irashobora kugira mariage nkayijya yejo nta invitation rero ntaca barira uwundi haca barira jewe canda muhinyanyura neza ku buryo umuntu hayo invitation byari kumuterera 5000 acashiramo nka 50000 kubera ndayikora ku buryo bugezweho guno munsi nyene urashobora kubukeneye gukoresha amabaje nkaya cyo nshako kanyenyeri canda guhinyanyura urumva yuko dukoresha ya myuga mva bwenge yego bakunzi ba Ndufacom TV ndumva uyu muntu hari ibintu byinshi duhuriyeko
afete urabona iyi ni Ndufacom TV yaje ngaha rero twebwe turi muri Ndufacom company hari company yitwa Ndufacom ikorera hajya uciye kuri OTB nimero 9 naho ni nimero 9 turaguhamagaye nawe uzuhashike urabe biro ivyo bintu byose udondaguye twebwe natwe turabikora turakora hariho na imprimerie hariho foto barafotora bakakamera mu mariage hama imbuga nka wewe nk'umujene entrepreneur turaduza imbuga ukeneye ko ibintu byawe bija kuri YouTube Facebook site web Instagram Twitter twebwe turakudugiriza imbuga ku rwego rwo hejuru rero ntuze witinye kuzodushikira kugira tugufashe kuko nawe namba bajya abantu bagukoreye tujya tuntu udushire nawe ku mbuga ziwawe kugira ushobore nawe kuduza views ku bantu babiraba ku bantu bagira sabone aho naci urumva kugira nawe ushobore gutera imbere gose ku buryo bizoza ubona usanga vyikoze utazi ngaye mahera yavuye kandi ivyo byose tugira twebwe baca babimonetiza kugira iyo site wewe izozira guhemba ico bita kumonetiza kurya nyene wumva ngo amahera tugenda tujanye ahubwo rero kanda kubaza ikindi kibazo ubwo ntimwoba mwandika no ku mipira ico nibyo nakubwiye umviriza rero design ndabona ka uniforme mufise ndabona ka uniforme abakozi banje bari bakeneye uniforme aho naje ntiwumva ahubwo rero twebwe rero nitunazimba kubera urumva ni company irimo ivyo bintu nini cyane kandi maze gutera imbere rega mwenda bemera cyane nukuri ahigeze turashima wewe uze uzokompara nibe n'ahandi tura abantu bari simple cyane abakiriya bacu tubaha kwibeyi yoroshe cyane namaze gutanga komanda aho vyaheze nakubwiye aho uzodusaga kujya OTB Avenue de la Grèce ni numero 9 ndahabona gose aho niho dukorera karibu urumva ko duhuje ku bintu ukora nimba ari ubumenyi wungura nimufise n'abantu ngaha iwanyu bakina amakomedi amafilmi twe harimwo murakora kazi n'intuze nini yagutse cyane karibu nawe nyene abakiriya uzobazane nzobazana twe twaje nk'abajournaliste bo muri Ndufacom TV tukaba ari twe dukoresha kino kiganiro gira icyo ukora wubahwe nico gituma twashitse ngaha kuri tele kukivi kenshi turakunda gusanga abantu bacu kukivi kugira bashobore kwereka abantu ivyo bakora bagomba badusanga muri studio gusa ku biro ho dukorera mugabo turategura no gushika kuri tele kugira turabereye rema babandi ivyo batubwira nivyo ko tumaze kugendera abajene benshi abajene entrepreneur benshi bakora ibintu bitandukanye vyiza cyane nuco nkundira abarundi bamaze bamaze kujijuka ubu twamaze kubona yuko umuntu ashobora gukura amaboko mu mpuzu agakora amaboko mu mpuzu kuyo na je ndababona nkagira n'ubwoba barakora bakagukorera ikintu kibaze uyu muntu ya numushinwa numuzungu turakora kabisa nukuri baje generally imisegetera umuhungu araho yakoze y'ababebe ahubwo mudabona amafite umubebe nk'ubu mama amufise ngaha tumutereka mwako kantu ngaha akantu kari aesthetique nawe urumva tuca duhamagarira abantu ko boza kumushorera kuko urumva yuko nawe yarakoze ikintu kizima nukuri yakoze ikintu kizima gihambaye bakuzi bacu mu bisanzwe twoyaga n'umuntu ibyo akora twabonye ni byinshi ntitwoyaga ngo duheze ntitwobimara twagire rero tugeze ikiganiro cyacu hakuno cyari kiganiro gicukora wubahwe ariko mbere yuko gihera twagomba tumubwire abo ushobora kumukenera ukuntu bo mutora batarinze no gushika ngaha ahasanzwe ari abo nkenera barashobora kunterefona kuri telefone ngendanwa ya 61 815 544 kuba tumva ururimi rw'igifaransa murashobora kundondera kuri 61 amajana 815 amajana 544 aho sanzo nkorera naho ushitse kuri kopeke Kamenge urabandanya ino pave igenda kwa Buyengero ushitse kujya gatatu mu gituro uzocura mu kuboko kwibubafu ahanditse Kanyenyeri Biscuits muraho ikaze mwese turabakunda kandi turabanezererewe
murakoze cyane bakunzi ba Ndufacom TV hano tugarukirije ikiganiro cacu kirukora ubahwe mwari kumwe nasha dushime na niyo ngabo Dieudonné tukaba twari duhejeje kuvugana n'uyo mutumire wacu kandi twaba yatubwiye ivyo akora byose natwe turatashe ciao ciao bye